Jonathan Niyo. Niyo ni izina rigufi gose riva muri Niyo Mwungere, kubera ko Niyo Mwungere ni rirerire abantu ntibashobora kurivuga neza. Niyo Mwungere ni izina ry'ikirundi. Hari abantu batuvuga ikirundi ariko wabasobanurira bishatse kuvuga Niyo Mwungere. Niyo Mwungere no kuvuga mu kirundi bisigura ko Imana ariyo irongora umuntu, no kuvuga ariyo ijana n'umuntu kuva muri vyose. Nta kintu na kimwe umuntu ashobora gushika ko Imana itamubereye umwungere. Uri muntu kimwe par rapport à la foi. Muri make narakijijwe kandi ico kintu ndi proud naco. Imana Yesu yaraje arandondera angira uwayo. Ndashimana ko natuye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nkanamwakira. Kinaco ndi umukristo ari sûr yavuye mu vyiyumviro vy'Imana. Imana nayo ikabona kumugirira neza ikamuha agakiza. Hama Jonathan, uri n'umukozi w'Imana, ukora umurimo w'Imana. Watubwira icyo ukora, qu'est-ce que tu fais nk'umukozi w'Imana, izihe ministeri yawe? Muco Imana yampamagariye nkora gospel music, no kuvuga ndumuramyi, ndahimbaza Imana, ndirimba amatazirano, ntazira Imana. No kuvuga ikindi naco nkora muri uwo murimo w'Imana, ndavuga ubutumwa. Iyi Imana impaye kuvuga ubutumwa, impaye ijambo ndarivuga, ariko ico ndimwo gose mba numva aho mba ndi hose, ndiko ndagenda mu nzira, ndiko ndakora no kuririmba. No kuvuga Imana yanyujuje indirimbo, yanyujuje amashimwe, yanyujuje kuyiririmbira. Muri make akazi kanje mba numva nuva nzopfana nako, naho nzoba ngiye gupfa, naho nzoba ngiye mu kuzimu, n'umunsi muzobamubona ngira ngende numva nzopfana navyo no kuririmbira Imana. No kuvuga ni worship, numva ndumu worship gose mu kuririmba. Donc uratubwiye ko mu worshiper. Hama muri izo worship zawe niyo gospel music ora nizihe njyana wumva zigufasha ku mutima ukunda gukoresha muri message y'indirimbo zawe? Mu bijanye na music, umuntu akora injyano nyinshi, ariko kuri jewe hari R&B ndayikunda gose. Iyindi nayo nkunda, ndakunda rock iranyespira gose. Nimba nanditse n'indirimbo nisanga ndi muri izo njyano zibiri, kenshi ziguma zigongana zikubitana. Urumva muri rock na R&B niho hantu numva nicaye gose. Ni byiza. Hama mu ma projet yawe umaze gukora mu njyana, watubwira muri make peut-être ama album wakoze cyangwa izindi single? No kuvuga jewe maze gukora album imwe nise Ambera Inkomezi. Hama ndamaze gukora n'amakonseri atandukanye, ariko narayikoreye kandi na launch nini. Hama yari album irimo indirimbo 10. Yes, muri izo ndirimbo 10 nkaba maze no gushira hanze muri izo indirimbo zishika 2. Ariko album yoyo yarasohotse, abantu twarapartage ku bantu bose. Maze gukora album imwe n'iyindi urumva ndiko ndategura kandi igiye soon gusohoka. Hama abantu baba bashaka kubona album yawe bayibona gute? Nihe ufite channel YouTube cyangwa ufise ahandi uburyo babona? Muri iki gihe nkoresha ama platform menshi. Ushaka kubona indirimbo zanje wazibona kuri YouTube, wazibona kuri Spotify, nukuva n'ayandi ma platform atandukanye. Hose ushobora gusanga album yanje. Ikindi naco kubijanye na CD naho nyene ushobora kundondera, ushobora guca muri Facebook, Instagram, ahantu hose ukandika message, no kuvugira gushikira aho woba uri hose. Twashaka kumenya mu ndirimbo zawe, mu bihangano byawe en general, nihe wumva ukora inspiration?
inspiration jewe kuko ndi umuntu akunda gusenga, ubuzima bwanje no gusenga, ndasenga hama muri uko gusenga kenshi ndonka revelation, no kuvuga iyo revelation yije canandika. Hama ikindi naco kenshi iyo ndiko ndasenga niho nca numva indirimbo zije, shobora kuba ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, no kuvuga hari nk'iminsi mba nihaye mu ndwi canke mu kwezi yo kwegera Imana. Kenshi muri ivyo bihe niho ndonka izo ndirimbo canke biciye mu ijambo ry'Imana mu gihe soma nkaca mbona izo ndirimbo ziraje. Hama ikindi naco nshobora kuryama nkumva hari ibintu naraye ndaririmba, naraye ndakora concert kandi iyo ndirimbo nkaca mbyuka kandi ndayibuka. Hama iyo ndirimbo ije izari parole cyangwa ufise na melody na byose bizira rimwe? Hari ikintu nasabye Imana kandi Imana yaragikoze, kubera ko hari indirimbo zaremanywe nanje muri jewe. Rero no kuvuga Imana imaze kundema, hari imaze kuba inamfise no mu vyiyumviro igiye kugira ngo ntangure gukora umurimo, hari vyinshi yandemanye. Rero muri ivyo vyinshi yandemanyemwo ama melody. No kuvuga rero muri ico gihe nabwiye Imana ati ndakeneye ko buri ndirimbo yose iba ifise melody yayo. Rero muri ico gihe ca numva melody direct, hama nkaca mfata, kandi melody burya ziba zitandukanye. Hari melodiza nkaca mfata gitari, nkaca numva inspiration ije muri gitari. Hari n'iyindi ca numva ije muri piano. Urumva ni inspiration ziza muri izo melody bivanye n'indirimbo. No kuvuga shima Imana yuko ico kintu Imana ikigikora, melody ikijana n'indi. Nanditse indirimbo direct chabora na melody. Yeah. Hama iyi emission yacu yitwa Psalm bishatse kuvuga kuririmba cyangwa gukina instrument. Yes. Hama wo wumva nk'umuririmbyi umukozi w'Imana, nihe wumva valeur ya instrument yo kuririmba izaniki mu ndirimbo? Est-ce ushobora kuririmba a cappella cyangwa instrument ni ngombwa mu ndirimbo y'Imana? Yeah. Bible cyangwa Bible iravuga ngo ducurangira Imana mu mudiho, mu midiho, mu midiho yose ibaho. No kuvuga ikintu cyose gikubita gishoboye guhimbaza Imana. No kuvuga mwijwi muri a cappella ushoboye guhimbaza Imana, ushoboye guhimbaza Imana kandi unacuraranga. Ariko je cyo numva indirimbo umuntu no kuvuga Imana uyiririmbiye ukongera ukanayicurarangira, ndumva birayinezeza gose kubera ko ivuga ngo tuyicurangire ngo n'agashako ngo ni imijya 10. Urumva ibyo byose ni ibintu gucuraranga, harimo power, ijwi harimo power. Urumva buri kintu cyose Imana yagitanze kugira ngo kinezereze. Je niko numva muri iki gihe urayibona kubera impamvu za covid, abantu bakibona ko bajya gusenga, amasengero arafunze. Hama wowe nk'umuririmbyi ni gute ubasha gukomeza kugumana iyo mood yo gukomeza gushaka Imana, yo gushaka gukora umurimo w'Imana no gufasha abakristo muri rusange gukomeza kuguma mu Mana muri bibi? Muri make nababwiye yuko fise ukuntu niyorganije mu bijanye no gusenga, mu bijanye no gufata iminsi yanje. Jewe hari igihe ushobora kundondera ukanambura, na famille yanje irabizi, baba bazi bati uyu mwanya nta muntu numwe na telefone mba nadepoje, kubera ko nukuvuga nariyorganije ku buryo kuko mba numva ko nta kintu na kimwe numva co nkura ku Mana, si coherezo, si ingwara nta kintu na kimwe. Kandi mpemu yera cyangwa Mwuka Wera ciyaza kugira ngo ampe kwiyorganiza. Amaze kumpa kwiyorganiza, urumva na ibintu byose bica bigenda muri iyo nzira nziza. Rero muri make biranyorohera muri iki gihe, ahubwo vyampaye igihe cyo gukora izindi ndirimbo nyinshi, gukora album nyinshi, afete gukora gose. Jabwo numva yuko muri iyi confinement abantu bavuga ngo bari confine, jewe ahubwo niho nakoze ibikorwa byinshi biruta uko ntigeze nkora. Ico ndagishimira Imana. Yes. Hama urutubwiye ngo mpemu yera cyangwa Mwuka Wera niwe gufasha muri byose. Watubwira Kristo ariko nk'umuririmbyi surtout. Yes.
umwanya mpemu wera afise mu buzima bwawe no mu bihangano byawe? ya ni ukuvuga mpemu yera afise igihe cyose, kuko ni ukuvuga buri mwanya wose mpemu yera ni, iyo udafise mpemu yera nta kintu na kimwe woshobora gukora. Ntushobora no kwandika indirimbo, ntushobora, je kuri jewe iyo mpemu yera ataje nyene ngo angendere nta jambo numva mbafise. Ariko iyo mpemu yera anza, ni ukuvuga aje, numva ibintu bica bizukuruka, indirimbo nkabona zirazutse, ibintu byinshi bikazuka muri jewe. Naco gituma rero ca ngerageza kwegera Imana kugira ngo ngume ndonka iyo visite igume ndimwo aho ndi hose, iyo presence nkaca ndayigumamwo kugira ngo dushirize gukora ibirushirije biciye muri ubwo bushobozi bwa mpemu yera. Hama tubwiye indirimbo yasohotse uyu mwaka utanguye yitwa Getsemani, watubwira gatoya message yayo irimo kugira ngo uha abantu amatsiko yo gushaka kuyireba? Wow. Afite iyi ndirimbo ni indirimbo naje yo numvirije ndarira, kubera ko ni indirimbo yaje ndi mu bihe byiza, yaje nyene ndi mu bihe byo gusenga gose. Ariko iyo ndirimbo ushobora kuyisanga muri Luka 22 ku murongo wa 32, Luc 22:32. Ni ukuvuga niho iyi ndirimbo yicaye neza. Yesu yarabwiye Petero ati, Petero nagusengeye, ni ukuvuga nagusengeye kugira ngo ntugwe mu mosha mabi, ati kandi rero ko nagusengeye uze nawe uhagurutsa abandi. Rero ni ukuvuga rero Imana yampaye inspiration, numva ko ni ukuvuga Yesu Kristo aho yari ari hose, igihe yakubitwa, igihe yasenga, hajya nanje nari muri we. Ni ukuvuga twarakubitanye, ni ukuvuga igihe twarakubitwanye, ni ukuvuga igihe yakubitwa nanje narakubitwa, igihe yasenga nanje nariko ndasengana nawe, ni ukuvuga je nari muri we. Ibyo byose yabikoze kubera jewe. Ni ukuvuga niho naciye ninjiramo mu mutima w'Imana, Imana iyo revelation. Ni ukuvuga numva inkomezi naharonkeye, ni ukuvuga nishira mu gishingo ca Petero. Ndavuga ati Petero ntiyari kwigarura hoba yatari yasengeye. Ni ukuvuga ni muri ubwo buryo cyane imbere niho ndirimba ati abo Yesu yasengeye nahisi yo kwasama, ni ukuvuga ntishobora kubamira, ati kandi naho ni ukuvuga imisozi yose naho yoduga yose izoba mataba. Nico kintu nico ca wow, numva nyene ninjiye deep, nkwega umutima w'Imana muri jewe, ku buryo yaje kuba indirimbo kuva A a Z nayikoze ndi mu mwuka gose, ndayikunze gose, kuko numva atari indirimbo yanje gusa, ni indirimbo igiye gukwiza ubutumwa ahantu hatandukanye, kandi umuntu wese azoyumva narumva ko hari ikintu azokorerwa. Hamubu ndashima Imana mu kanya gatoya yuko hari ikintu iza yahinduye mu abantu baguma mbona feedback nziza. Ibyo ndabishimira Imana kuri iyi ndirimbo. Ni gute niye message peut-être waha abantu batazi Imana, batazi Yesu muri bihe bigoye bya Covid, ariko no mu busanzwe niki wabwira abantu, ihe nama wabwira abantu tugana ku musozi w'iyi interview? Je kintu no babwira, ndaza kubabwira ibintu biri mu buryo butatu. Ni ukuvuga umuntu duhereye mu itanguriro rimwe ku murongo wa 26, Imana yaravuze ngo tureme umuntu asenate. Ni ukuvuga twebwe icambere twaremewe gusa n'Imana, ariko muri Edeni hari igikorwa habaye descente. Ni ukuvuga Imana yarashizeho umuntu, Satani kuko ari umubeshi aza guhenda umuntu. Ni ukuvuga umuntu yakuwe mu bwami, yakuwe mu kuganza. Ariko ikintu kimwe gusa nashaka kubabwira, Yesu Kristo icamuzanye hari kugira ngo caha canje twese dusubizwe ku ntebe yacu, dusubizwe ku kuganza. Hama mu Baroma 10 ku murongo w'9 haravuga ngo niwaturisha akanwa kawe ukemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza urakizwa. Ni ukuvuga rero bisigura iki? Je ico no kubwira muri kano kanya, nimba wowe utarakizwa, Yesu icamuzanye hari kugira ngo
dushikire ubwo bushobozi, dusubizwe nko muri Edeni, dusubizwe neza, ni ukuvuga ntabakiri twebwe ariko twambara uwo muntu yitwa Yesu Kristo. Uwo muntu ro birashoboka iyo gusa watuye, ni ukuvuga ubwami bwose bushingiye mu kanwa kacu. Tubisanga mu Migani 18 ku murongo wa 21 bivuga ngo, ni ukuvuga ubushobozi bw'urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi rwacu. Ni ukuvuga ubwo bwami bwacu bwubakiye mu ijambo. Ni watura, nimba wowe utaravyatura, atura ubunyene uvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, ubuzima bwawe burahinduka. Ico nico camuzanye. Imana iguhezagire.